none rero Imana nihabwa icubahiro. Twamaze kumva ibitari bike mu buhanuzi bw'indirimbo, kandi bitari bike wumvise numvise. Nimba utasumiye mu gitobotse aho wamaze kuronka ibitari bike. None rero twagira ngo twegeranye turaba amajambo y'Imana, kuko ari ijambo Imana yashize ku mutima wanje nagira ngo dusangire muri aka gatondo. Nagerageje gukabakaba handi ariko muhemu ntiyanyemereye, bigaragara ko ari iri. None rero turaba amajambo y'Imana mu gitabo c'Itanguriro igice ca 20, turaheraho tugeze ku murongo wa 18. Gitabo c'Itanguriro ni igitabo coroshe cane gitangurira Bibiliya. Nuwo batamenyere Bibiliya bica bimworohera, arumva ko ari intango nyene. Urupapuro ni 23 ku bafise Bibiliya nkuru, ariko isezerano risha utega amatwi wumvirize, wowe ntiwirirwe uraraba. Ndasoma mu izina rya Yesu, abandi dukurikirane. Aburahamu ategwa n'ubwoba yihakana Sara. Aburahamu avaho yarari agenda yerekeye igihugu c'Inegebu, aja kuba hagati y'Ikadeshi n'Ishura, yikubita igerari. Aburahamu avuga ko Sara umugore wiwe ari mushikiwe. Abimeleki umwami w'igerari atumiza Sara aramutwara. Ariko mwijoro Imana ibonekera Abimeleki mu nzozi, iramubarira iti urapfuye kubw'uwo mugore watwaye, kuko afise inawe. Mugabo Abimeleki ntiyari bwamwegere, nuko arabaza ati mwami, wogeseza abantu kandi ataco bacumuye? Ubwiwe siwe yambariye ngo ni mushikiwe? Na nyamugore nyene yavuze ko ari musaza we. Ico nakoze nagikoze atamutima undega ikibi, atamaboko yanje nanduje. Imana iramwihishurira mu nzozi iti koko nzi yuko wakoze ivyo ufise umutima utakurega ikibi, kandi nanje nakubujije kuncumurako. Nico catumye ntagukundiye kumukorako. None rero subiza uwo mugabo umugore wiwe, kuko ari uvugishwa nanje, nawe azogusengera ubone kubaho. Ariko nutamumusubiza umenye ko tazobura gupfa mwene abawe wose. Abimeleki akoroka kare mu gatondo, ahamagaza abagurano abanyarugo biwe bose, abiganira ivyo vyose. Abo bagabo baratinya cane, maze Abimeleki ahamagaza Aburahamu aramubaza ati watugize ibiki? Nagukoreye icaha ki catumye undemeka icaha kingana gityo twe n'igihugu canje? Wankoreye ibidakwiye gukorwa. Abimeleki arongera abaza Aburahamu ati ivyo wabitewe n'iki? Aburahamu aramwishura ati nuko nibwiye gose yuko atagutinya Imana kuriho ino, nti kandi bazonyica bampora umugore wanje, kandi koko ni mushikanje, ni mwene data ariko si mwene mama, maze namugize umugore wanje. Nuko rero uhereye aho Imana yankuriye mu rugo kwa data ikankwiragiza, naramubariye ntuku nikukwiye kuzogenda untabara, aho tuzoshika hose uzuvuga uti ni musazanje. Abimeleki yabira intama n'inka n'abagurano n'abahungu n'abakobwa, abiha Aburahamu, amusubiza na Sara umugore wiwe. Abimeleki aramubarira atehe igihugu canje ngico, genda ube aho ugomba hose. Abarira na Sara ati raba mpaye musaza wawe intete z'ifeza 1000, zizoba
ico kuguteturura imbere yabo muri kumwe bose, ngukuye kwiceyi kuri bose. Maze Aburahamu asenga Imana ikiza Abimeleki n'umwamikazi wiwe n'injoreke ziwe, baravyara, kuko Uhoraho yari yazivye inda zabo mu rugo rwa Abimeleki bose, abahoye Sara umugore wa Aburahamu. Imana dutabare. Mana data wa twese uri mwijuru, amena, turagushimiye kandi turagukengurukiye rukundo wakoze nyakubahwa kuduha iri jambo, kandi ijambo n'umutsima. Tuguhaye ikaze ngo manyagure umuntu wese aronka igisa ciwe nk'uko yabigabiye. Amena. Ndasavye kugirwa muto ugirwe mukuru murije, n'abarije ngaragara, izina rya rihabwa icubahiro. Mana yera, nguhaye ikaze na karibu, ubane natwe, ubohore wongere ukize, wiheshe icubahiro. Tongeye gukubita ibisigo mu izina rya Yesu Kristo, bimwe biteshaguza, bimwe bisinziriza, bimwe byangaza imitima, ivyo mu izina rya Yesu bibohwe, bihindirwe ikuzimu mu izina rya Yesu. Ariko turahaye kazi ubwiza bw'Imana bube hano, kandi ubushobozi bw'Imana bugota ahantu. Ongere wivuge nk'Imana, utunezereze mu izina rya Yesu. Amen. Naya majambo y'Imana bene data, tutaravugana vyinshi, ariko intumbero y'iri jambo ry'Imana ni kudakorera kwijwi rikwagiriza ikibi. Yesu adufashe. Kudakorera kwijwi rikwagiriza ikibi. Aha mwese na twese turi hano imbere turabakozi b'Imana. Mwama mugira ngo ni twebwe gusa, oya twese. Aha harimwo imigwi y'abaririmbyi n'abakozi b'Imana, harimwo abasenzi n'abakozi b'Imana, harimwo abakristo n'abakozi b'Imana. Yesu ashimwe. Naha rero ijambo rivuga ngo kutagira ijwi, no kudakorera ku ijwi rikwagiriza ikibi imbere y'Imana. Yesu adufashe. Bibiliya iratweretse uyu Aburahamu. Aburahamu yari afise umugore wiwe yitwa Sara, kandi Sara bigaragara ko bari bibaniye neza n'umutware wiwe. Mugabo mu gihugu babamwo bategwa n'inzara, baca basuhukira ahigerari tumaze kumva. Ariko batarajayo bahora barabivugana, barategura neza, ariko gabategura ikinyoma. Aburahamu abwira Sara, kuko Sara ngo yari umugore mwiza w'akaranga, aramubwira tumviriza Sara, jewe aha tugiye kuja Gerari, ndazi ko atakubaha Imana kubayo. None rero je bonyica bakumpora, nitwagerayo uraza kuvuga ko jewe ni musaza wawe, nanje nibambaza mvuge ko uri mushiki wanje. Yesu adutabare. Burya hariho ivyaha umuntu atsitarako, hakaba n'ivyaha umuntu agira imigabo agategura ko ategereza kubikora. Urumvaga ko ikibagiteguye baragitegura neza ko bategereza kubesha. Umwe ati ni musaza wanje, undi nawe ati ni mushikanje. Yesu adufashe. Abantu b'Imana ntidukwiye gukinisha icaha. Abaho barashitse i Gerari, bamaze gushika i Gerari barahawe ikaze, barabaho kandi babayeho aho gabari bagiye kugira ngo barabe icyo bafasha. Ibyo byose babikoze kugira ngo barabe ko barabayeho na kabiri. Yaba Aburahamu yagomba barabayeho na kabiri, yaba Sara yagomba barabayeho na kabiri. Ati rero uzuzira umuziro, ntuzuvuge ko jewe n'umugabo wawe baca banyica bakumpora wewe, uvuga uti ni musazanje, baheze baturabe giza, batugirire neza. Bigenda uko nyene. Mugabo uyu mwami Abimeleki agize arakubita akajisho Sara. Ari abantu usanga ijisho bagenderagira ngo kujya kwinzoka. Yesu adufashe. Abimeleki agize arakubita Sara ijisho, aravuga tuyo uyu ndamutwara, aca mutumiza ko caramutwara. Urumva ko uko bikose
aha mu ijambo ry'Imana ariregura ati je ivyo unabikoze atajwi rindega kuko nari nzi ko ari mushikiwe nawe ari musaza we Aburahamu. Aca araheza aramutwara. Ariko sha sinzi abaririmbyi baciye ngaha baravuga ko dufise Imana. Turafise Imana bene data, amena. Turafise Imana ibona, Imana yumva, Imana ibashije kandi Imana ishoboye. Imana irabyitegereza iri mu ijuru, ibona Abimeleki ahitanye umugore uwavugishwa nayo, aratwaye yitwaje ko ari umwami, aratwara. Kuko Bibiliya ntayitwereka ko yigeze amukwera, naho yigeze bitwereka Bibiliya ko yigeze amusaba, ntiyigeze amuresha namba. Oya, yaratwaye kuko yari umwami. Hajya ngo yiganje imizindi zibona, sivyo ga bene data. Arabaramutwaye. Ariko Imana irabiraba, Imana iri mu ijuru atoya. Turafise Imana bene data. Bwira mugenza uti turafise Imana. Haleluya. Turafise Imana. Amen. Nivyo bintu vyawe urimwo turafise Imana. Nivyo bikugoye turafise Imana. Ibashije kandi ishoboye. Imana irabyitegereza iri mu ijuru, irabiraba, isanga Aburahamu arambuwe, izuba riva, bene umurango bakoranye, arambuwe, yambuwe umugore wiwe. Hanyuma rero Imana ikigenderera Abimeleki mu buryo bw'inzozi, iramubwira atewe Abimeleki, uyu mugore utwaye uyu si gwawe, uyu n'umugore uvugishwa nanje, subiza byihuta, subiza. Kuko utamusubije nta kabuza wowe n'abawe murapfa. Bene data cyane ikibi. Bibiliya iravuga ngo ingero y'icyaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu. Semeni amena. Hanyuma rero Abimeleki ararabatije aha karabaye ko maze kubwirwa ko ntasubije mfa n'abanje. Aca atangura kurugoferaga, yari abantu bagofera, atangura kurugofera. Urabona jewe naho biruko, jewe nabikoze atajwi rindega ikibi, ka none je ko yambwiye ko ari mushikiwe nari nironkeye. Yego nawe yavuze ko hari musaza we, jewe nta ngorane. Imana tego ivyo ndavyumva, nanje nico gituma nanse yuko uncumurako, nanse yuko uncumurako. Koko ukuvuze n'ukuri, wewe wabikoze atajwi rikurega ikibi, ariko nanje nanse. Umiriza ikindi kintu coguha gutinya Imana gose. Imana na ntaryo iragomba ko tuyihindira agashitsi imbere yayo. Imana kubw'umugore uvugishwa nayo, ico kintu yarakoze Abimeleki ikizibinda abo mu rugo rwiwe n'umwamikazi, nta numwe yasuye kuvyara, ikibazibinda baca babaho badashobora kuvyara. Ariko arabwirwa tumviriza, niwa musubiza uyo nyene uyo wavugishwa nanje, uyu muvugishwa nanje niwe azogusengera kandi bikazoheza bikagenda neza iwawe. Koko niko vyagenze, kuko yarafitaniye imigenderanire n'Imana yiwe. Naho vyagenze uko agasonza akajiyo, agaheza agatirimuka akava ku Mana muri ubwo buryo. Hari akantu mwene data wita kumengo ni gato naco gatwaye, ako karagutandukanya nayo, nusubire nukumva n'ijwi ry'Imana n'inzozi, nusubire kubona namba, ugasigara urota gusa wurira imisozi, ugaponyoka ugatibukira hasi, ukavyuka urutima rwavyimbye runganuko.
kajya nyene kajya ubona ko umengo ni gato karagutandukanya nayo. Yesu adutabara ngo jewe nabikoze atajwi rindega ikibi. Narakunze umukozi w'Imana Dawidi arabwira Imana, tumviriza muri iriya Zaburi 139 murongo wa 23 na 24. Ryari ngisengesho rya Dawidi, arabwira Imana ati Mana nunsuzume, iryo ni rimwe. Rigira kabiri, wongera uncace urabe ko atanzira y'ikibi iri muri jewe, maze undongore mu nzira y'ibihe bidashira. Amena, haleluya. Numva ko ryo kubera isengesho nawe rikambera isengesho muri iki gitondo. Munda kumva ko Imana ikwiye gusuzuma mu bugingo bwiwe, ikaraba ko atanzira y'ikibi. Gahini, Bibiliya iratwereka Gahini n'uwitwa Abeli. Abo bana ko ari babiri, murabizi Bibiliya iratwereka ko bari abana bande, Adamu na Eva. Ntibabayeho muri ubwo buryo, ariko Gahini yari afise muri we umutima w'ikibi. Yaragendana ijwi rimurega imbere y'Imana, yari afise imigabo mibi. Nk'uko uno munsi wowe ufise imigabo mibi, ariko Imana iragomba kuhindukira. Yesu atugirire neza, Imana iragomba kuhindukira. Gahini arabwirwa ati ewe Gahini, ndabona icyaha kibunze ku rugi, kandi nta wundi kirindiriye atari wewe. Wokinesha. Ariko Gahini wapi, yari afise umutima ukomantaye. Imana imugoberera kukinesha. Imana yarabona ko afise imigabo yo kugira ngo yice Abeli, ariko kugira ngo ashobore kunesha cacaha biranga. Kandi abwiye aterega kibunze ku rugi, kandi nta wundi kirondera atari wewe. Hewe icyaha kibunze ku rugi, ukineshe mu izina rya Yesu. Erega Gahini yaruhutse ari uko agandaguye murumuna we Abeli. Aramutwara ngo bagiye gutembera, mugabo hari yanyegeje ubuhiri acatura mu gahanga aramwica. Yesu adutabare. Kandi iyo umuntu amaze gukora ibyaha asigara n'imvugo mbi, naho umuhanura kugira ngo ivyo mbwira ni biki, ndabona barigira bimwemo ngo ibaza ko jewe naraje ntuba Imana. Yesu adutabare. Gahini ariko arabwirwa ivyo wamengo kanangorane, akomanaza umutima. Ariko sha Imana imaze kubona ko agandaguye murumuna we, ryongera riramusanga ijwi ry'Imana. Mana iramubaza ati ewe Gahini, mbega murumuna we Abeli ari he? Ngo je narumwongera wa murumunanje. Umuntu yamaze gukora ibyaha ntaca aci heka, ntaca bacibanga, asanga avuga nabi. Narumwongere wa murumunanje. Imana ati mbeko ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe ririko rirantakira. Imana nagira ndakubwire ngo ibona hose. Reka ndababwira akantu. Hariho umumama umwe, uyu mumama yari yakijijwe, amaze gukizwa noneho aba mu ngoro y'Imana, yasengera mu Kamenge mu ishengero ryacu rya Pentecote. Hanyuma rero uyu mama hagera igihe murabona hariho ubutumwa bupfuye. Mutino n'ubwo butumwa bupfuye n'ubuwe. Hari abantu usanga agenda yica abandi mu buryo bw'imwemu. Nimba yohura n'abantu igishara racishe inyota y'ivyisi, bacamubwira ati
hajya mwebwe we uricisha inyota erega bajya ba pasitori na ba mwarimu nobona ko basemerera hajya basemerera babakamize ka wisiki biragahera mu izina rya Yesu nidushobora gukorera Imana mu bujyajya waya nofuma mbuyisi hariya nisi kamenya ko nicayo hakuno korera Imana mu bujyajya Imana yofuma ibirantwara hakirikare ngagenda kuko sinogira ku munyamabanga w'Imana nongere mu munyamabanga wa Satani eka isi Yesu yayinkuyemo ndayihungamo ninge nisa erega wa mu mama amaze kumva ivyo nawe nacagishara abaragiye aza kugura icupa kuko yakijijwe acuruza bimwe bito munsi y'igitanda jewe narazinyoye nkiri umunyavyaha hari yabugaye mu kabare twatatuja munsi y'igitanda ni twadukazi badandaza hari na urumva ari nkiri umunyavyaha hanyuma rero uyo muntu yarazidandaza bukeye Yesu amugira ubona arakizwa mugabo hagiye umuntu atarashika ku musaraba usanga ari gucya ni kinyokanyoka ntaba afise umusimamo ariko warashitse neza ku musaraba naho yoza n'ubutumwa bupfuye uramubwira uti twarutamena iyo nja ndahaza nuwo nkorera ndamuzi hanyuma rero erega wa mama kagenda kaja kugura ikiyeri akakizana murabona inyubako ari ukuntu ku nyubako bashiraho utuntu bita udukostra hanyuma rero kakazana umuco cyangwa kakazana akayaga kugira ngo ntihabe ubushuhe muri iyo nzu hewe agaca yurira ku ntebe buke buke agaca agenda akazibira ya makosra kugira ngo hariya aye ntihagire n'uwocisha mu ijisho ngo amubone none Imana ajya ugenda ubundabunda Imana ni kubona hewe ajya ugenda ubundabunda Imana wibaza ngo ni kubona irabona inyonga z'uhoraho zirabona n'ikiri kuzimu hanyuma rero arazibira arangije acaragenda arakirumura akirumuye aterera ku munwa mugonda kundi Imana atereye ku munwa ngira ngo yamize itama rimwe igihe kabiri yaciye aterera hasi yiruka mu ibarabara yaciye asara yiruka agira ngo nanyoye inzoga abantu bari bamuzi bati ujya sinakujya fata baca baramufata nakunda bakizwa n'abana beza baca baracakira ereka turambaye ibara fata baca baramufata baca bamushira abakozi b'Imana nta yindi ndirimbo yari afise yari indirimbo y'ivyaha yakoze nanyoye inzoga bati fata abakozi b'Imana bati byagenze gute nanyoye inzoga bati hane caratura none ntiyumva ko yaririmba yatura baca baramusengera Yesu aramukiza hewe ntiyasubiye kuraba ivyaha biri hanyuma rero hashize nk'igihe c'umwaka ibiri amaze gukamirika neza Yesu aramutwara aca yigira mu ijuru wibere mu ijuru Yesu adutabara yarazi neza kumengo nta umubona na bamwe basengana ntibamubona abantu basigaye barihira itike kuja gukora ivyaha bakajidubayi gusambanirayo Yesu adutabare abantu bakavaha bakafatiye bakaja mu ntara kanaka agiye gusambana agiye gukora ivyaha cyane kuboregwa muntu umwe yari umukirisi wanje hanyuma rero n'ahantu nari ndongowe ku ishuri rimwe uyo muntu yaranteye agahinda none umunsi ntaragapfa yarahindutse hanyuma rero akava ino mu Cibitoki agaca agenda hariya kumubone akaba ari aja kunwera inzoga hanyuma ngo buce kabiri hacaboneka umuntu araza arambwira ati mwarimwe hariho umukirisi wawe yayovye yamaza kunwera inzoga hariya kamuramubeshera rero sinja nihutira ibintu ndabaza nkagenda buke buke ngasuzuma nkaraba erega arasaze ibyo bariko aravuga nivyo kumbe arazikubita hanyuma rero ikindi gihe ndamuhamagara buke buke kuko ari ivyemezo
bigaragara neza ko yaguye asigaye yanwa. Cyana muhamagara ndamuyagisha ndabwira none ibi bintu wewe bivuga kwiye ibi ntavyo ubona ngo yabarambeshera ntoya nihane neza ni turiko turagiranya kuko nohamagara n'uwakubonye uri kurabinwa kandi akabivuga. Ni rero byo bavyiza ko watura ukihana ukabivamwo. Mbega ko Yesu agiraze none wibaza ko ivyo vyaho uzobirengana iki kirere nibikunda urushobora kuvyumva n'inzamba y'Imana uri ngaho mu ngoro y'Imana mu buryarya. Byaramugoye tuti we rero buragiye hajya ubanze uyigishwe neza, hanyuma rero nivyakunda ugahindukira tuzosubira tukwiyegereze. Acajiyo Yesu adufashe cyane. Bibiliya itubwiye ngo turi kuri iri jambo gukorera Imana utagira ijwi rikurega. Reka turabe amajambo y'Imana hariya mu gitabo cya 2 cya Samweli. Umugabo yakoreye Imana afise ijwi rimurega. Igitabo cya 2 cya Samweli igice cya 12 igice cya 12 turasoma duhereye hajya ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'indwi. Igitabo cya 2 cya Samweli igice cya 12 turahera hajya ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'indwi. Urupapuro ni 359. Umugani wa Natani yaciriye Dawidi. Buke Uhoraho atuma Natani kuri Dawidi, araza aramubarira ati hari abantu babiri baba mu gisagara kimwe, umwe umutunzi uwundi w'umworo. Kandi uwo mutunzi yari afise amasinzi y'intama n'inka, ariko nyamworo ntaco yari afise atarakagazi k'intama kamwe yari yaraguze akakarera kagakura, kari kumwe nawe n'abana biwe, kakajya kutwo kujya twiwe, kakanwera mu gikombe ciwe, kakama karyama mu gikiriza ciwe, kakamumerera nk'umukobwa yivyariye. Bukeye haza umushitsi kwa nyamutunzi, nawe yanka gukora mu ntama ziwe canke mu nka ngo azimane uwo mushitsi amugendeye, ariko ahitana wa mwana w'intama wa nyamworo ayibagira umushitsi wiwe. Maze uburake bwa Dawidi buca buraziriringa. Uwo muntu abarira Natani ati ndahiye guhoraho kuhoraho, uwakoze ivyo yari akwiye gupfa. None aza murihe uwo mwana w'intama kane, kuko yakoze ikintu nk'ico akaba imbura kigongwe. Yesu adufashe. Uyu n'umugabo yiswe Dawidi, kandi ga Dawidi murazi ko yari umwami. Dawidi bigaragara ko yabayeho, hanyuma rero arakora icaha. Muti icaha yakoze n'igiki? Yakoze icaha c'ubusambanyi, acagereka ko nikigira kabiri aca yica umugabo w'uno mugore yitwa Uriya, aca aramwica. Yica umugabo we Uriya, amushira mu rugamba, amushira imbere kugira ngo bamwice. We barapfuye. Dawidi akoze icaha c'ubusambanyi, asambanye n'umugore atari wiwe, yishe n'umugabo w'uwo mugore ari we Uriya, aramwica. Arangije aca arararama, umengo nta cabaye, nta nico yakoze. Imana iramwitegereza iri mwijuru. Hey, koko ukoze icaha kuri uyu mugore, none wishe n'umugabo wiwe, agakorera Imana mugabo hari ijwi rimurega mu mutima. Wewe uri umusambanyi, wewe uri umwicanyi, wewe ni wasambanye. Bati sheba wewe ni wishe Uriya umugabo wiwe, wewe uri umusambanyi, wewe uri umwicanyi.
yamana ijwi rimurega mu mutima, mugabo aruma. Urafise ijwi mwene data rikuregana ntaryo mu mutima, ariko nagira ndakubwira uno munsi, ndagufitiye iganuke mwene data. Uno munsi iryo jwi urikureho, uzufukama imbere ya Yesu, wature usaba imbabazi Imana. Iryo jwi rikurega nta juru rikurajamwo, oya. Kandi ga n'uwo mubara ntabyazi, n'uwo murarana ntabyazi, ariko hari ijwi rikurega imbere y'Imana. Dawidi yibera ngaho akorera Imana, mengo n'amahoro, mengo nta ngorane, ariko ijwi ryaramurega, wowe uri umusambanyi, wewe uri mbore, wewe uri umwicanyi. Hanyuma rero ndakunda Imana, iyo wabayeho kera ukiyumya ugakauka neza, abandi atukumisha, umisha wibeshasha. Yesu agira ati, hanyuma rero Imana ikirungika wavugishwa nayo Natani, kandi ngakunda Imana n'abavugishwa nayo. Baragiye, Natani arashinguye, Imana iramubwiye ati genda umumbwirire, umubwire uku n'uku. Aca aragenda abimubwira mu migani, ntiyamubwiye ngo wowe Dawidi, wewe mw'abantu b'Imana tuze dusaba ubwenge Imana. Hariyo abantu acaza akagutura ko ayo mabuye, mugabo ntamenye uburyo akwiye kuvuga. Uyu Natani wavugishwa n'Imana acaraza amucira umugani ati, burya rero mu gihugu kimwe, mu gisagara kimwe, hariho abantu babiri baba muri ico gihugu, kandi umwe yari umutunzi afise inka nyinshi, intama nyinshi, uwundi nawe yari afise agatama kamwe, ako yari yarakareze agatunga karakura, kasangira nawe, kanywera ku gikombe ciwe, kari kameze nk'umwana yivyariye, karara mu gikiriza ciwe. Ati bukeye kabiri, wa mutunzi agendegwa n'umushitsi, aho yogiye ngo akore muri bijya gwiwe, akore muri za ntama ziwe, akore muri za nka ziwe, oya, ntiyaheza ngo agende ngo abikoremo. Aca aragenda yakira ka gatama ka wa muntu yari afise konyene, aca akazimana abashitsi biwe. Umwami Dawidi agize aravyumva ngo karaziriringa, ngo ubwo nyene ngo uyo muntu yakoze ivyo yarakwiye gupfa, uwo muntu yakoze ivyo akwiye kuriha uyo mwagazi inshuro zine. Abantu ubu basigara abacamanza gusa, n'abacamanza gusa. Urumvaga Dawidi ararugetuye kandi arucimpaga, nawe niwe wamuvugishwa n'Imana aramwumviriza ati, nivyo wewe rero wihambaza mugabo, erega ni wewe, erega mwami ni wewe, ni wowe wakoze ivyo. None nduzi yuko wahitanye umugore wa Nuzenye wa Uriya, ukamusambanya, urangije ugaheza ukicisha Uriya umushize imbere ku rugamba, si wewe? Mugabo naramukunze Dawidi, yari umuntu ameneka, acarataka asaba Imana imbabazi ati, Imana woraho mbabarira, ni jewe munyavyaha, ivyo narabikoze. Arataka. Vyari vyiza iyo umuntu atabaje aratabagwa, iyo umuntu akomye ibobo haboneka bamutabara. Aca arataka, aravuga ati, erega ni jewe. Aremera ko ivyo vyaha yabikoze, none yaragicaye. Yesu adufashe cyane. Ariko
ataravyihana atarabwirwa n'uyu muvugishwa n'Imana erega yakoreramwo yarabikorana ntagorane. Ariko nagira ndakwibutse Imana dukorera irabona, sinokuba uko guhagarara handi umunyavyaha. Aha hari umwaka uzohagarara azokwa hasi hajya bagakura barabiyo baterera hari bakwega bakuraho ubucafu baterera hari. Ibi bihe turimo bene data nibihe biruhishe, nibihe vy'ikirenga zuba, abantu bariko barakora ivyaha kubera uburuhe, bakama bagira ngo ntibabona. Nagira ndakubwire ngo nyakubahwa yaguhaye amaso nayo irayafise, yaguhaye amatwi nayo irayafise. Wibaza ko itayagira? Yoba yarakuremeye amaso irayiyima, yoba yarakuremeye ikaguha amatwi ikayiyima. Nagira ndakubwire ngo bijya ukora irabibona, bijya ukora irabizi, iranavyumva ko ufise amatwi yumva. Yesu adufashe. Dawidi araba ariyumya wamengo si hari, wamengo n'umugororotsi, ariko Imana imuraba ati wewe nacurimwo nibi. Umuntu bene data akwiye kubaho atajwi rimurega imbere y'Imana. Reka nababwire akantu dusenga Imana, sindakuramira na gato. Abakozi babiri barakorana, hanyuma rero uyo sebuja bakorera yari afise ubworozi bw'inkoko. Hanyuma rero igihe kimwe umwe aca ku nkoko ya sebuja, nimba yayiteye akabuye, nimba vyagenze gute, nya nkoko irapfa. Aca aragenda arayimbira, aca arayihamba. Mugabo mugenzi we bayamunetse yamubonye bakorana, wa mukozi aca arakawuka arumisha nk'uko umengo ntacabaye. Mugabo mugenzi we yamubonye, ariko yamanijwi mu mutima rimurega, hewe ya nkoko ya sobuja, ya nkoko wica ukahamba hajya. Ariko kugira ngo abe yokwegera sebuja asaba imbabazi, wapi? Mugabo yari afise amagogo akomeye. Umiriza amagogo yari afise. Mugenzi we bakorana nta gikorwa yari agikora muri iyo nzu ya sebuja. Hagera nko kumesura agaca amugira ati mesa, akazana za muzo ati mesa, kandi utamesuye ndavuga ya nkoko. Akajaga kuri za muzo bubu yamana umuruho. Uno musizi ngoropa ni ukoropa, sinteka uno musteka wewe. Nukuvuga ngo niwe yakora yari yacitse umuja muri ugo rugo. Hanyuma rero kubera iki? Kubera ya nkoko ya sebuja yica, akananirwa no kugira ngo yaturiye sebuja asaba imbabazi. Mugabo haragera igihe, yewe nagira nakubwira ngo igihe cyawe kirageze, iryo jwi mwagendana harageze kujyatura, harageze kuvuga ibyawe, harageze kutabagwa ukava mu buja bw'icyaha. Erega haragera igihe yararemvye, aca agenda kwa sebuja ati databuja untabara umuhangazi, jewe aho mbona nagenda n'ijwi rindega uko bukiye ko bwije. Burya rero jewe muri za nkoko zawe hari inkoko naragize isanganya ndayica, maze kuyica nca ndayimbira hajya ndayihamba. Mugabo mugenzanje dukorana arabibona, birananira, nabona ko ndabikubwiye wompana wongirira nabi, biranga ko nobikubwira. None rero aha ndarushe, aha ni jewe mesa, ni jewe nkubure, ni jewe nteka, ni jewe nkoropa, we naca gikora. Aca ambwira ngo ya nkoko, ngo niwanga kubikora nca mvuga ya nkoko, ya nkoko, ya nkoko. Erega sebuja ati wari waratevye, inkoko wari waratevye, wagize isanganya urayica, tego ndakubabariye. Amen. Kira mahoro niwitegeyemvye, ujya n'abatabikoze azoza mbarire. Mugenzi we rero
arasubira bimwe yari yaramenyereye. No munsi udakorofye ndavuga ya nkoko, ubundi agaca muri aho akitwengera kuko yari afise ibanga muri we ko yahariwe. Amena, tugenda nibanga kuko twarahariwe. Amaraso ya Yesu akuraho imyanda yose nico givya. Niyo mpamvu twitegevya muri iryo zina rya Yesu. Hanyuma akarindira ko azobikora kumwe yahora akabura. No musi ndakurega ntakuchonge utaona. Ati genda kuko yari yaratunganije. Yari yarabwiye sebuja arasaba imbabazi, sebuja aramubabarira. Ati ndakubabariye, nuzu ugira amahoro, ntayo nzokwishuza. Waratevye ahubwo nico gituma wagize ayo magogwa. Yewe waratevye kwatura, waratevye kwihana. Yesu yamateze ibiganza avuga ngo nimuze mwese abarusha n'abaremerewe ndabaruhure. Naya majambo y'Imana bayumvise mwese Imana bahezagire. Unama dusenga Imana. Ntajwi rikurega, ntajwi rikurega. Bibiri ijambo ry'Imana riravuga ngo nimutagira ugororoka gusuma uko banyabwenge bivyanditswe n'abafarisayo nimuzoruha mwinjira mu bwami bwo mwijuru. Niyo mpamvu rero umuntu bigishoboka tunganya ubugingo bwawe. Erega Yesu agira ze ko wisharanye ijwi rikurega vya bindi na vya bindi na vya bindi. Ayo n'amagogo ugendana. Ngwino Yesu ateze ibiganza. Yesu arahamagara ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhure. Ngwino. Uyu mukozi yari yaragowe ariko amaze kwatura akavuga ati ntabarungirira imbabazi, ni jewe nabikoze, ni jewe nayishigira ngoko yawe. Sebuja ati ndakugirira imbabazi, gira amahoro. Yesu ni hano, tunganya ubugingo bwawe. Ntajwi rikurega. Uyu mwami Dawidi wamengo Imana ntibibona, ariko aragira ndakubwire ngo irabibona kandi Imana twizeye irumva. Ngwino dusenga Imana. Umuntu usigaye ukinisha icaha ukabesha ukamenya ngo nta ngorane, wagenda hariya ugafata utunaturiye ugahitana. Imana wibaza ko itakubona, wibaza ko itabizi. Reka dusenga Imana. Dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, amena, turagushimiye Mana. Amena, turagukengurukiye rukundo, turagushimiye. Amena, uragomba ko tugukorera atajwi riturega ikibi imbere yawe. Uragomba ko tugukorera tugororotse. Uragomba ko tugukorera Mana yera twejejwe. Uragomba ko tugukorera atajwi riturega imbere yawe Mana. Turasengeye imitima baje imbere yawe Mana, barapfukamye munsi y'inyundo zawe Mana. Umupapa ari hano arapfukamye munsi y'inyundo zawe, umama ari hano arapfukamye munsi y'inyundo zawe, umwigeme ari hano arapfukamye munsi y'inyundo zawe, musore ari hano arapfukamye munsi y'inyundo zawe. Baragomba gutabagwa nawe Mana. Amena. Nta kindi cyatumye uva mu ijuru, waraje kugira ngo tabare, ubohore imbohe, ababoshwe ubabohore, ubahe kwitegembya. Niyo mpamvu nyakubahwa nabo bumvise ijwi ryawe